Bakristo bavukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, muragahorana amahoro y'umukama wacu Yezu Kristu, urukundo rwa Mana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Turi kuwa kane itarike 9 mu Kakaro 2026 mu gihe gisanzwe c'umwaka w'amasabamana ugaburikana kabiri A. Tuzirikane ijambo ry'Imana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Oze, kigabane ca 11 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4 n'umurongo w'umunani C gushika ku w'icenda. Izaburi yo kwaka iryo jambo ry'Imana ni ya 79. Inkuru nziza ni ya Matayo kigabane c'10 kuva ku murongo w'indwi gushika ku wa 15. Muri kumwe na Patiri Didier Ndayikeza, umusaseredoti wa Diocese Bururi, ndangurira ubutumwa muri Paroisse Rumonge. Yaga Mukama, abana bawe tuguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Oze. Ngiri iry'umukama yaze, aho Israeli yari ikiri muto naramukunze, ndaheza uwo mwananje ndamuhamagara ngo ave mu Misiri. Jeho naramwigishije gutambuka, ndamufata ukuboko, ariko ntiyabonye ko nariko ndamubungabunga. Naramwihambiriye ko runtu, namutwaje imigozi y'urukundo, naramuteruye nk'usimbagiza ikibondo, ariko baranse kwigarura kuri jewe. Mbe noba ntegerezwa kubaheba bagahanwa? Umutima uranyase munda, ikigongwe canje cose kiravyutse. Sinokurikiza uko ishavu rigize, ndahevye guhonya Israeli. Kuko ndi Imana ntari umuntu, hagati yawe ndi mweranda, sinkunda gutikiza. Iryo ni ijambo ry'umukama. Tugaranzurire kw'inyonga zawe tuzoca turokoka. Tugaranzurire kw'inyonga zawe tuzoca turokoka. Wewe mwungere w'Israeli ntega ugutwi, wewe mwungere utuyobora niwimenyeshe, vyura ubutwari bwawe uheze utubogore. Tugaranzurire kw'inyonga zawe tuzoca turokoka. Mukama Mana y'ijuru n'isi nugaruke, nurabire mw'ijuru wihweze, nugarukire uwo muzabibu wabaditswe n'ukuryo kwawe guhambaye. Tugaranzurire kw'inyonga zawe tuzoca turokoka. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Matayo. Muri irya minsi Yezu yabariye abatumwa biwe 12 ati, mu nzira gende murigishe ko ubwami bw'ijuru buri hafi, murakiza abagwaye, musubize ubuzima bapfuye, mutyorora abanyamibembe, mwirukana amashetani. Mwaronse ataco mutanze, namwe nimutanga atakiguzi musavye. Ntimutware inzahabu, amafaranga, habe n'isenge mwisaho, nta n'inkoni, kuko umukozi akwiye impembo. Igisagara canke umuhana wose muzoshikamwo, mubaze ahari umuntu atagira amanegugwa. Mugumiwe gushika umunsi wo guhaguruka. Mu kwinjira mu nzu muyipfuriza amahoro. Nyanzu ikwiriye amahoro, amahoro arayinjiramwo. Itayabereye ayo mahoro abagumeko. Nihagira abanka kubaza Imana canke kumva amajambo yanyu, murabavira mu nzu canke mu gisagara, mukunkumure inkungugu ku birenge vyanyu. Ndababariye n'ukuri, ku munsi w'urubanza ico gisagara kizorusha guhambarirwa Sodoma na Gomora. Iryo ni ijambo ry'umukama. Bakunzi b'umukama, ibisomwa vyo kuri uyu wa kane bitwereka umurava n'intumbero vy'urukundo Imana yama igaragariza igihugu cayo. Mu kigabane c'10 c'inkuru nziza ya Matayo tuzirikana inyigisho ya kabiri ya Yezu, inyigisho yerekeye abatumwa n'ubutumwa. Aha Matayo mweranda atwereka mu nkuru nziza y'uno munsi ishimikiro ry'ubutumwa Yezu yahaye abatumwa biwe igihe yabarungika gutangaza hose ku bwami bw'Imana bwashitse. Ni ubutumwa buremereye, mbere burengeye n'ubushobozi bw'umuntu. Abagira ati, murakize abagwaye, musubize ubuzima bapfuye, mutyorore abagwaye imibembe, mwirukane amashetani. Matayo kigabane c'10 umurongo w'8. Ikiri mu ntimatima y'ubwo bwami bw'Imana ni ugusubiza agaciro ubuzima bw'umuntu bwafutanijwe n'igicumuro, mbere bwagenda bugana urupfu. Urukundo rw'Imana rwaradushwa
yabaye igihe jambo w'Imana yigira umuntu kugira asubize itoto ubuzima bwacu bwatituwe n'igicumuro. Nivyo Yohani atumenyesha ahagira ati nkako nyene Imana yarakunze isi gushika naho itanga umwana wayo w'ikinege ngo uwumwemeye wese ntapfe aronkeriho ubuzima budahera. Yohani kigwane ca 3 umurongo wa 16. Nico gituma ubwami bw'Imana Yezu yatumenyesheje kandi yatumye abatumwa biwe gutangaza. Si iciyumviro ariko ni ukuri kugaragara, ni ikimenyetso kigaragara kandi kirangura ku buryo buboneka urukundo rw'Imana. Nivyo bikorwa bigaragara by'urukundo rw'Imana bitwereka neza ko ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Nico gituma Yezu mu kumenyesha Yohani Batista ko ari we Mesiya yashitse ku isi yabwiye abo yatumye ati gende mubwire Yohani ivyo mubona n'ivyo mwumva. Abantu b'impumyi barabona, abapfuye amatwi barumva, abapfuye barazuka, aboro barigishwa inkuru nziza. Luka kigabane c'indwi umurongo wa 22. Ivyo bikorwa Yezu arangura aciye ku batumwa biwe kugira agaragaze urukundo rw'Imana. Ntibigarukira gusa gutanga ibintu biboneka abantu bakeneye nko kuramira abakene, kuzibura amatwi y'abatumva, kuvura imibembe abayigwaye n'ibindi, ariko bisubiza itoto inzira yo gushikira ubuzima budahera umuntu yahushije kubera igicumuro. Muri iyo ntumbero Yezu mu kubuza abatumwa biwe kudashira imbere ubwa mbere ibintu bitwaza muri ubwo butumwa yabahaye, yifuza kutwinjiza mu ntumbero nshasha ko atari imyitwarariko y'ivy'isi twoshira imbere mu butumwa bwacu bw'abakristo bwo gukwiza hose ubwami bw'Imana, ahubwo dusabwa kwizigira ubushobozi n'ubukomezi by'urukundo rw'Imana. Dutegerezwa gushira imbere ya vyose Imana kugira dushike kwihangiro ry'ubuzima bwacu. Ni Imana mu rukundo rwayo idutyorora ikadutagatifuza, si amatungo, ububasha dufise mw'isi canke iminezero mu vy'isi biduha ubuzima haba namba. Urukundo rw'Imana rero rufise ubukomezi budasanzwe ku buryo rusubiza ubuzima n'ababutaye, rugashobora gukiza ubumuga bwose, rugatyorora ubuhumane bwose. Urukundo rw'Imana rufise ubukomezi burengeye vyose gushika naho mu kibi c'abantu rushobora gukuramwo igishobora gukiza umuryango w'abantu. Igisoma ca mbere cabitweretse neza. Igicumuro c'abana b'Isirayeli Imana yagihinduyemwo urukiza rw'abantu bose. Gutyo rero twotegera ko urukundo rw'Imana ruduherekeza iminsi yose kandi rurengeye ibibanza n'ibihe, ibituboha vyose n'amagara make dufise nyene, rwama ku kivi ngo ruturokore kugira dushikire ubwami bw'ijuru. Ubwo rukundo rwibonekeje muri Yezu Kristo rwama hafi yacu ruciye mu bavukanyi dusangiye urugendo mw'ijambo ry'Imana, mu masakramentu duhabwa akaduha ubuzima bw'Imana muri ekleziya mubiri wa Kristo, mu bisabisho duhereza kandi duhererezwa muri rya sangira ry'aberanda. Nico gituma ubwami bw'Imana bwama hafi yacu. Kwanka kwakira Kristo nabo atuma nivyo bituma twishira twebwe nyene kure y'ubwo bwami bw'ijuru, gutyo tukiyima ubuzima bw'Imana. Nitwakire rero iyo nkuru nziza yiwe kugira aba ariyo iduhindura maze iduhe gucakamira ubwo bwami bw'Imana. Mukama Yezu udutumira kuba mu rukundo rwawe, turagusavye inema yo kuzigama amabwirizwa yawe no kukubera abatumwa bitwararika urukiza rwa bene wacu, tubagora ngo tunywanire twese mu rukundo rwawe, tugaranzurire ko inyonga zawe tuzoca turokoka. Amen. Imana